manuka nagusohora unye voilà nuko rero kano kantu ufite twagahawe na Brarudi mukomere abashimisha gushana Brarudi vraiment biciye mu kinyobwa zibwo murabizi neza yuko arazi atoshe cyane nagomba rero kano kantu n'akantu kadufasha kumenya umuntu akoma induru cyane ati wesha mugabo muri wesha abanyamusaga rero barahaka kena hembwe kugira ngo tuze kurira nukuri biraha turabizi kubisutuga nyaruka okay sinzi hagira umuntu aza afashe afatire umwe akoma induru hanyuma turabe mu bafana babonye akoma induru yishi kugira ngo dushobore kuraba ingene biza kubandanya ni kuvuga uko umuntu avuga niko kakwereka ingene akaragira ndashaka rero duhere kuri Kijanya sibyo urakoma induru uvuga ati urunani hanyuma turabe neza na neza aho nejeje kugira utusonda hagati sibyo Nukuvuga ari kuri 85 agomba kugira ntambaramaze papa wiwe nyonga muga aje kugira ngo washaje urumva umwana wawe voilà twenda ngana rero kugira ngo turabe sema kujukumira sio tugire mwe na Kijanya tugire gato Kijanya nuko rero ndabagara kandi hamagara umufana wese wifuza bayo Zahid Muzare kugira tuyarose Ngiye gute wewe aheze asere ushuti azavuga ikirundi English is difficult
Baza kumenya umufana azorashara ariko bigaro ntuza kumenya umuswejo shimwe bitaro bitanguye kwiramo bana bigena neza cyane biramo on a ses collègues Keep it up a little something like this. Nuko igice cya kabiri kikaba kigiye gutangura imigwi bakaba bariko baricuza kugira ngo igice cya kabiri gitangure. Ni urunani rw'Idinamo, ni amanota 31 kuri 31. Kocha, ni gake ibi bintu tubibona? Urabona ko ni gake kubera ni match n'abakaniyanya bose, match bakeneye bose muri question ya defense bose bariko barakora harimo imbaraga nyinshi cyane rwose, ariko uruhande rwa Dinamo bakashiramo ingufu nyinshi muri defense, ariko uruhande rw'urunani bakora defense nini cyane uburyo ubona ko babaha umwanya wo bakirira hejuru bose. Rero bakirira hejuru bakora kuri amanota 3 menshi kandi ubona atari ko arinjira wakurikira nk'umuhanuzi wa Juliet, nk'umuhanuzi wa Inaki Garcia, wobahanura iki paraporo ibyaranze imigwi yabo ku mpande zose mu gice cya mbere? Icyo nobahanura yuko bagerageza biva na strategy baba barakoresheje mu entraînement yabo, bagerageje bakinisha babakinyi b'abapivo bakinira musiyano ku buryo strategy bakeneye iz'amashuti, ariko bose bakorondera ko bokinira inyuma ya zone, ariko kugira birese nuko babanza kwanza kugwana musiyano
bakagerageza kubakoresha n'amakosa cyangwa gutsinda amapani ku buryo rero baca babaryama ko ku buryo baca boroherwa kugira baronke amapani bari barondera ku matwabo. nuko rero ni Dinamo ni Urunani bose bakaba bariko baraganira abari batugana umupira bari Urunani bagiye gutangura igice cya kabiri batera bamanuka. Dinamo nayo yaranzwe no gukina imanura igiye gukina itera iduza hariya n'igice cya kabiri rero kigiye gutangura. Coach wovuga yuko umukinyi ubona ko abakinyi wewe ku bwawe bitwaye neza mu gice cya mbere ni nk'abandi kuri ruhande ku ruhande rw'Urunani ndabona ko ari Parish nubona ko Parish na Majok. Ku ruhande rwa Dinamo nabo urabona ko ari ujya mu Menere hamwe na Garba urabona ko barimo ingufu nyinshi. Majok na Petit Peri hanyuma Garba na Tyron kuvuga umumenere n'umupivo ku mpande zose bose bagerageje gufasha imigwi yabo. Ikindi kintu ko kiza kuba ngombwa yuko imigwi ibandaniriza ko mu gice cya kabiri. Ni avantage kuri ekipe zose kubera nibagera kuri urya mwanya wa nyuma bazoba bamaze kushira amakosa yabo kukingira kubera urumva iyo umuntu akoze amakosa menshi kugira uze kugira gutsinde agutsinde biba bigoye kubera baca profita y'amakosa yawe akaba ari bagukinira. Rero navuga ko muri rusange ari kintu ciza kuba batagira amakosa bose urabaza gukina urukino kuguruye. Agite amanota baraza kumupira unovyo wari ugiye gusohoka umupira nuko igice cya kigacatanguye Petit Peri Baba Malike Tiam Lande Majok hamwe na Bugenda muri batanu baje ku ruhande rw'Urunani mu gihe witwa Tyron Staps Majok Tyron Staps Tametong Chinka Garba hamwe na Clement ndetse na Dave abo akaba ari bo batanu bari ku ruhande rw'Urunani. Uyu mugabo ariko akina rwose ariko ubona yuko ishaka kandi akaba ariko sagiwe rya mbere. Yego yindi Etienne Chinka Garba uno kiri muto mugabo ubona ko ari umupivo mwiza cyane yitwa Papa Malik Tiam Majok kwa Petit Peri Parish dunda neza cyane kwa ariko ego Dev yitwa Etienne Tametong Tyron Staps Etienne Tametong uyu mugabo pise ni umukinnyi wako amaze kumenyera iganwa ryo ngaha umukinnyi amaze n'umukinnyi ubona ko amaze kugirana ekipe kumenyera ekipe umukinnyi amaze kukinyamo imyaka 2 n'umwaka wa 2 ukurikirana kumenyera nka basket muri rusange yo ngaha kandi urabona ko na style de jeu yiwe ni style de jeu imupermeta ko yokina. Tyron Staps ariko Clement kaba yafashe umupira n'ubundi. Petit Peri Parish Petit Peri
neza cyane umukinnyi yitwa Bujeje Romis bakaba bamubwiye ko yagize ye gusohora umupira Chinka Garba organisateur mwiza cyane ya Dinamo niko namwita Landry bakaba batakaje umupira Papa Malik yariya ikosa rikozwe nande na Chinka Garba akoze ikosa n'iryashaka coach rimaze kuranga nubwo ko arishaka byinshi cyane gose Majok bamwatse umupira uno mugabo Chinta Metonga Chinka Garba rero akaba yataye umupira ikosa bambe iki umukinnyi yitwa nde Bujeje canke Petit Peri akinye neza cyane mu kumwaka umupira ugasohorwa na Chinka Garba. Papa Malik Thiam Petit Peri Papa Malik mwiza neza Landry misogodi kabanye coach uriko bose urabona ko bari defensif gose ni byose urabona ko bari defensif gose nuko amategeko barinjira bose bariko barakanyanya nibyo ngana kugira urukino bose bakanyanya numwe akeneye intsinzi kombe nundi akeneye intsinzi kubera bimuhaye gukina urukino gweje ni Inaki mupira gusohotse yari yagombye kugira Denk Bujeje Romis ko ari umukinnyi kuri mid distance uravye amatondere isite kuri mid distance ariko umupira kuri mid distance kenshi abari pani Jendi baza ko akiye gukosora muri urwo ruhande go ruzabindi nakwenda kubwira akwagira defense ikomeye rero abapivo babo batagaragerageje bagerekere no muri zone bagire by'amatransition pira kubyo biri kwatwara umupira ndibaza ko ari byo agiye kubabwira yuko botera pression ku mumenero na kumenera hano ko organisation nabo bari kwatakaza imipira bari kwitakaza nkuko bategeza kwitakaza tunicenda ya Dinamo ntibagenda basigana kanini nubwo amanota ane atawo yasuzugura nubwo ngomani usubira kandi kugaruka n'urukino rurimo ibiharuro byinshi n'urukino umwe wese ariko arengana n'uwundi cyo kumona amanota menshi ariko arabaho ko uyu umuntu asamaye akiruka akagira iki abari panel kenshi direct rero nivyo ubona ko kenshi urukino rugira guguruke abarimo by'ama transition amashuti ariko uriko arabana ko kuva match gitangura ngana na counter attack troisième carte na counter attack nimwe irashobora kuba iraba rero uvuga ko muri rusangi nico kiganiro Bisport waragaragaje kutwereka uburyo bana bamenyeza babiri bakina hari ico bahindutse ku byo wari watuyagiye kumwe yidapta ku bakinyi undi nawe nabo abona bumva ibyo urabona ko n'urunani nabone bakosoye umumenyereza urabona ko narikora ibyo bari ko barakina nabo n'abakinyi barabisemwo umumenyereza asemwe ukuboko kwiwe n'abakinyi basemwe ukuboko kwabo yaba ku ruhande rwa Dinamo yaho rikinirako bana ko ubu urabona yuko urukino uko nubiko batikina mani mukine dabaye confiance ni mukina nabona ko ariko biriko biragenda ariko ba Prosper bose bamaze igihe kirekire badakina ariko nabona binjiye bakinye urabona ko barandiri Papa Malik n'umukinyi yinjira umwanya muto y'agacasohoka ariko urabona ko amaze umwanya muremure mu kibuga kubera ibintu bariko barakina kuri kesho ya construire ivyo ashaka akora kina ko arondera tumukinyi ashobora kuba biri gukora mukundira bituma umupira akina
yego ikosa rero ya Papa Mali ni lance franc zitatu zungutse uno mukinyi Etienne Kabetonge umukinyi mwiza ngenderwako kuri kote y'urunani ku munsi wa Mungu yakiniye ku ikosa ikarita ya nyuma yose avuga ko ari ico yo ku mutwe wiwe Dinamo ku mukinyi tuzi ngenderwako kuri Dinamo igihe ari mwiza kenshi Dinamo tubona yuko kenshi itsinda by'ukuri uruhara rwari runini cyane par rapport y'abandi bakinyi novuga yuko ya nyuma bashoboye kuba batsinda ubona ko gerageza radu inde barasanga babisanyije ku munani novuga yuko Kamatonge match irikira mu kenshi rakunda koroherwa ndiba ko urabona ariko uko mwanya ukuragenda urabona ko ariko arinjira muri match Nagarwa bikaba numero 5 kundi azubesa kwa kutasheri yo bagerageza bakakura muri match ya kirikale numva ko bishaka gishi Shinka Kametonge yaraje gushanga lance franc zitatu zose kuri zitatu Kametonge akorewe nuno mugabo yitwa Petit Peri arishe akaba kugira lance franc ukazimaximiza nabyo ko ari ikindi kintu abari avantage cyane gose ushobora gukoresha ikosa ukorongana na lance zibiri urumva ko abari ikintu gikomeye cyane kubera niyo amanota abiri warutsinze n'umukinyi ukabura mukuye muri match urabona ko Papa Mali kagize amakosa abiri ashobora kuba akurikirana urumva sinibaza ko strategy z'umumenyereza ngene bicaza kugenda urumva ko ikosa ya gatatu tasanga avuye muri match acaza yireserva kugira ngo nakore ikosa rya kane kugira areke kubanda rero novuga ko muri rusangi kuri Kamatonge nadashobora kuba yotsinda amanota ariko akatsinda amaransefa kuri bo babaye avantage ni amanota 42 kuri 35 Dinamo iri imbere Etienne Kabetonge agiye kugerageza lance franc ziwe zibiri lance franc zibiri uno mukinyi w'umunyakamerun w'imyaka 40 kocha gukina kuri no niveau ku myaka 40 uba waranzwe na discipline idasanzwe yego ari discipline gose kandi ni no muri equipe ya Orakinamwo Orakina muri equipe yitwa FAP yo muri Cameroon y'igisirikare mwamba kinyuravye statistike ziwe zose yagejeje kuri ama statistike ziwe zose na match ya Ezari top scorer yarakina muri national ariko statistike nziza cyane nako ngapi kocha ariko sagi nguvu yakoresheje nguvu adakora akosa kuri kuba Paris nawe nyene umukinyi amalanka y'ukurinda nka 99 ejo bundi hasiga amasegonda nk'atanu aronka lance franc zibiri uwo mukinyi abari calme kugira ngo ashobore neza cyane avec ijya pression y'imisozi numwe mu bakinyi bari complet nkuko wabivuze numukinyi urumva uravye nk'ivyo by'amaranse niba bakikesha ata pressure baba bafise bamenyera amahiganwa menshi cyane gose bafise fondamentaux za basket rero kugira baranigwa amaranse vyagora kujya vya Magreen kugira baranigwa amaranse nkaya kandi niko kazi kabo nta kintu babikora umwanya muremure wo gutegura aba yateguye yego nubwo rero ikivuga n'ibintu biba bishikanye cyane ku mukinyi nka Petit Peri Paris yitwa la Clement Tyron ariko rebound zita ya Landry yaguye ariko se bari bamukoreye sinzi ariko mu bisanzwe abari sinzi ko ari amayeri y'umukinyi sindabizi ariko kenshi abari automatique yuko aba changement umukinyi abagize ikibazo nka kijya kenshi atera sohoka ariko ndibaza ko atamaze umwanya muremure atamuganga yigeze yinjira mu kibuga ndibaza yuko yagombye ku rukino tabandanye mukinyago ari hasi nawe yahagurutse yihuta kugira ngo peut-être yirinde
ntarinde ko biza kumukosa ngo arinde gusohoka umuhagarikizi Chabani wo muri Tanzania rero akaba ari we ariko 4 minutes 33 secondes à jouer. 4 minutes 33 secondes à jouer. Terme 43 36. Urabona bya bindi nakubwiye ma Green n'umukinya adatakaza umupira ushaka kugira ibintu byo kwa atakaza umupira. Ego pa Petit Peri chez Patrick McLean. Habaiki ikosa ry'umukinyi Ikozwe na Nyemek wa Dinamo ni Nyemek ikosa kuri Majoki. kuri Majok. Umwe mu bakinyi bagerageza kudefanda neza kuri Majok ariko nawe Majok si umwana aba ashobora kosa menshi na Petit Peri ego Bwinshi cyane gose. ego cyane Umukinyi wese amufashe aramukura kamakosa umwe abiri ariko amakosa Dave amaze gukora yose niwe akoresheje uravye amakosa Richard yakoze yose niwe amukoresheje bivuga ko mu rusangi nuko nyene y'ubwenge gose urabona ko nawe ni ubona ko Richard coach ariko arakina umwanya Nyemeke amanota meza cyane kuri Nyemeke akuye umwanya wagabanuwe n'aya makosa wavuga yakoreshejwe na Petit Peri ariko n'ubundi n'umwe mu bakinyi beza uragera igihe ukamukenera. Nyemeke abaye amanota atatu urabona ko ashobora agize ikosa rindi bagize ekra yagize obstruction muri ekra baramuvugirije ikosa kuri Majoki. Chuma nawe uvuga ko ari muri match. Yego nyani yakinye bibi ariko nkuko abantu bamuzi bari bamwiteze ko Mambo na kumenyeza baba hari baragerageza nyene ko Bambe lancer France ibiri nuno muga yitwa Majok ate mupira na Landry bumvikanye ntibumvikanye umupira bari bawufise ariko ntibumvikanye. Chuma Toto Chuma kwa Clement Richard Ndikurio Clement neza cyane Clement Karabona akaba ashoboye kugira atera Majok hamwe na Nyemeke Chuma Toto basa gutakaza umupira mu buryo budakenewe kocha
nivyo ko yakubwira iyi match kuri ishobora guhera cyo ma transition ariko watsinze pane counter attack niyo pane ya mbere bagize ya counter attack amanota abaye 55 kuri 37 urabona difference yoyo bitanguye kuzamo gol yo novuga yuko nibwo ekipa zizina Dinamo yari baruta amanota nibaza baguma maintenance score bagakoresha ubwenge bakina ku mwanya nibaza urukino rurashobora kuba ku yindi numbero urunani bagize amanota 6 yonyene muri kino gice cya kabiri novuga nibyo bingomba kubwira Dinamo yakaniye cyane sinzi kuri muri defense kandi bari muri collective sinzi kuri kurabona ko Chuma urabona ko agerageza kabura ko Kamatonga kamusorera umupira ashaka kuba yarondera panier yamugiriye confiance ubona ko bwatije ko ndarondera makaba ko akina team ko akina na equipe ubu sinzi kubona ko ari cyo kintu kiriko kiraba fasha gato cyane gose uri kurabiraba bana nk'ubu hari umupira bari baronse Chuma aramubona ko Kamatonga ari wenyine araho musorera naho Kamatonga atashoboye kubasha gutsinda muri yo panier ariko nako yagagaje kumubona intege ni korero bimeze kwa kugwana na wenyene arabona yuko biba ngombwa kugenda kwifuza inguvu nyinshi kandi sinzi ko aho turavuga arabona ko nk'ubu amakosa urabona ko amakosa menshi atangiye kuba muri aka mu gace ka mbere nk'ubu yabase amakosa abiri kandi ku makosa abiri muri karita ya gatatu c'est trop de Stari ego ndabona ya Chuma ni nyene ni interception y'imipira na transfer direct ibashobora guhagarika kusanga bahagarika urabe ko muri uno mwanya ko amanota yaduze kubera iki ariko rero iyo bibaye kenshi ubusiga umukinyi tutadutse Patrick McLean ariko mupira uranse kujamwo yaragerageje shuti y'amanota 3 ariko bigashoboye kumukundira Kevin carry out Muchejero Miskin. Chuma Toto 2 minutes 20 secondes à jouer. Chuma ariko ariko urabona ko yavyerekanye amanota ashuse yayerekanye ko ivyo yarakeneye ibazania igitego cyo gutuma abamwo gutakaza umupira neza ko Kamatonga yari wenyene ariko ntiyabashije kuraba ngena moyo pass ariko Majok kugereranya n'indi mikino yahora akina urabona ko umukino uno musi asanga umukinyi yarukinye neza ego neza cyane rebound ni imwe mu bintu uba ukeneye cyane muri Majok nk'uko wamye bivuga coach ibintu nk'ibyo Patrick McLean wapi Landry bikaba byanse Chuma Toto za transition Chuma Armel akaba mukoreye umwe mu bakinyi bakunda gukoreshwa n'urunani mu kuzibira kote cyangwa mu kuba hafi ya Chuma Toto mu kumwita
gutanguza ziriya transition rapide ni Meya mugabo ubona kuno munsi uno munsi ameze neza cyo kimwe na match zindi zibiri yaruse gukina ariko yari mu rukino gose kuko hambavu coach n'amatruapwe akunda kugira ubu naye aherutse gutsinda mu rukino ariko nta nubwo twabonye aherutse no kugerageza ni defense nziza ya Dinamo ndibaza ko ari defense kandi akubwira ati ni unana Dinamo kandi kuri abamenyereza umuntu yagiye kwiga uwundi akamuraba ingena agira kenshi tasanga yamutsinze uraje kenshi unani mugiye gwatsinze mugiye Dinamo yatsinze urunani barataha bakiga match kurikira bakayitsinda uko nyene Dinamo Dinamo itsinze ukonye itsinzwe ukonye ikagenda gategurika abantu bayitsindiye igatangira gize urabona nk'ubu urabona ko bashizemo Brian bakuyemo Etienne bishoboka kuba wakeneye ko Cuma todugana umupira cyane gose akine ku ruhande ya yagejeje kugira dribble iranga ikosa ni sacrifice peut-être kugumiza muri mode equipe ariko ikosa ryojo aba yamaze kujyandikwamo kurikora kandi wazangira yashaka ko yagize n'ibiharuro kubera anako yatamugira rya kosa rya ripaniye niko kontra attack ndazi ashaka kuba nawe atagira amakosa menshi yego ashaka atagira amakosa menshi Meya imwe rero ku yindi muri zibiri agiye kugerageza Meya again kandi urako bamuhanye intentionnel ego bamuhanye intentionnel ako n'ubundi avantage ja kuri kote y'urunani Thierry Salia in, l'envie du Kumana out. aheza rero coach urabona yuko ni Dinamo za uretse ko batana bariko bakora amakosa novuga ko biye ni vyiza ko akina neza kandi nakubwiye ko twora indi minota ya nyuma kubera uravye urukino Dinamo iri kirakina chini ya mikina nabi kenshi ariko usanga binaniranye mu minota ya nyuma ndibaza yuko bagerageje bagakina uko bariko barakina amatata turero Bujeje Romis kocha mu byiza turiko turabona muri zino finale za playoff nuko aba bakinyi b'abanyamahanga bazanwa ku mahera menshi ariko ukamengo tubiteze ko vyose ariko twarabonye ko badakora vyose vyinshi ndetse rimwe na rimwe bikorwa n'abana b'abarundi uriko uraraba umusaruro wa Bujeje Romis ukaraba Meya nko mu match yeruka ashaka kuvuga yuko zino nkino ziriko zirabonekamwo performance nziza cyane z'abana bo ngaha novuga ko icuvuze nivyo abanyamahanga kandi bana bakinyi bakina bi reserva ni kibuga cacu niki yego bagira bakina n'ibiharuro ariko umva abakinyi bacu kandi ariko sinabibi nabonye none ko ari jo ariko barabigira ko uravye performance za Bujeje urana ko zaje muri saison iheze ariko akina n'abakinyi b'abanyamahanga bakina na bamayo bakinanye nabande yego igiye ko byinshi aba ba Maktar uravye na Meya bakinyi bakinanye mwaka weza nako nabamenya baye mu nguna atakinye cyane ndibaza ko arico yize muri question ya travail Meya we yabafise na experience yuko yarakinye muri championnat zo hanze nk'iyo mu Rwanda nayo tuzi ko iri ku rwego rwiza nubwo yagumye itera imbere kurusha igihe yari akiriyo hano rero ni Brian Kavakure ari 46 kuri 53 ego 46 kuri noracari rubisi ego urukino ruracarimwo reka turabe Patrick McLean rero akaba akoreye ikosa Brian Kavakure kenshi
umukinnyi akwiye kuza amaransefura ariko kubera concentration ya match ushaka gusanga ashobora kuba yozinjiza cyo narimvuze nuko ari umukinnyi nzi mukikesha to de réussite ya maransefura kenshi tari neza n'umukinnyi akunda gukoreshwa cyane iyo bakeneye defense cyane ariko kandi harimwo kuruhurira abakinnyi batanguye kubusa n'abagwiza amakosa urashobora gukoresha neza cyane Brian Kavakure. 10 secondes à jouer. Patrick McLean kumbure ntazi iby'imisogonda aho bigeze coach. Katurabe amanota atatu ni avantage idasanzwe kuri kote ya Dinamo kuko biheranye kumenga shakora amanota abiri ngashakora amanota abiri ego amanota abiri mugana yarakenewe uravye umusegonda yari isigaye yainje mu mwanya wari ukenewe amasegonda ko yatayinjiza amaci agace ka gatatu kari karangiye ego nuko rero agace ka gatatu karangiye ari amanota 58 kuri 48 koco biracari bibisi ni match iriho kariko gace ka nyuma ko gace ko kijya ari yashaka twabonye ko ingene bazakugira ingene babandanya ingene bagira gute novuga ko match iracari mu ntango uko ise ko match yatanguye ndibaza ko kuri kote ya Dinamo ndashaka kubona ko iri imbere amanota ashika 8 amanota 6 ndibaza baragenda baganire bagira ati turacari ubusa ku bundi ndibaza na n'urunani bavuga ati badutsinze rero tugerageze dukure mwanya amanota ko bose basiyangiro ry'ingufu byose Dinamo baraza kugerageza canke biraza kubasaba ko badakora amakosa mu gace ka nyuma nkuko byagenze mu minota ya nyuma canke mu segonda ya nyuma y'urukino ruheruka ariko runani nago barazi yuko iyo experience bamaze kuyerekana ko bashobora gutsinda n'importe quel moment rero ngaha niyo mpamvu tuvuga tuti biracari bitoto ko ariko igice ca mbere giheze agace ka gatatu wagize analize uvuga uti mbona bose bariko bakina basohoka hari cyo ubona cyahindutse kuri nabo bahindutse sinzi ko bariko n'amanota bariko barakura n'ibinyeni bariko baronderana munsi yano na transition ariko kubera umara penetra agashaka umuntu hagati ananiwe awushije bakagira robo ni direct contre attaque byabaye kuri Dinamo mu mwanya muremure byabaye kuri runani urana ko Chuma agiye gutakaza umupira aragira ikese asagagiza ikosa bagira intentionnel novuga ko nico kiriko kiraba turabona umukinyi nka Dikon coach ntarakoreshwa n'umusogonda umwe muri runo rukino Clark gutyo nukuvuga ko yoba yibujije service z'abakinyi amanota abiri ya Patrick McLean oh la la CBF byiza kuri Dinamo ya ibihe byiza by'urunani koca bijana nino publike yabo kabisa iha ibikwiriye ino ekipe y'urunani birabafasha ajya umufana n'umukinya bagira 13 kuri squad y'umumenyereza ndumva yuko ikintu kiba gikomeye ariko bakora Dinamo arabafana barabafise rebound nziza rero yande neza cyane Brian Kavakure yaratsinze pari nziza cyane y'ingufu ko bakaniye bose barakaniyana ego ubona ko Brian nawe ariko atanga ibishoboka kuri we Thierry Sanya bitanguye n'agace ka gatatu n'iryashaka nyene coach umwe wese aravuga ati kakane ubona ko ari ryashaka nyene umwe avuga ati ibi rero ni la salama hano usamarira hano arahagwira ubona ko ari shaka riri ku mpande zose Chuma takaje umupira yitwa Bujeje Robis avec faute arakanse bagize ko yagize ikosa mu ntango ariko nivyo yari yayivugije yarakiri hasi
ryari inota ryiza riryoshe iyo ikaza kuyinjira. Yari inota risubira gusubiza muri mudu w'urunani. Yego. Ariko arako bari ku manota 52 n'abiri kuri 58 n'atandatu kubera Brian aje gutsinda panel. Yego. Brian hariyo amanota yashoboye gushiramwo mu kubona ko urunani rwagerageje kugaruka vyigeze kuba ari 13 points de différence. Urumva rero ko urunani nabo nyene bavuga bati ntidushobora kwemera ko birangira tuzokina ku munsi w'ejo. Chuma Toto akaba asohotse. Oh la la Ater Majoke uno musari mu rukino neza gose gusiguriye match gitangwa nakubwira ati strategy bakoresheje ni strategy shobora kuba yo bafasha. Tametong ego yakubwiye ko strategy bakoze gutanguza Majoke shobora kubafasha wara kurikira bafasha. Reka turabe yari Tametong again ariko Meya kinye neza cyane ko ari umuntu mwenga asanga umuntu amaze kumetriza Kamatonge. Ego yamufasha kesho Meya mufasha Kamatonge. Etienne urabona ko aramuperturba ibintu byiye nkuko ababishaka. Ego ya reka turabe rero Majoke Bujeje Romis Bujeje ikosa rya Tametong. Umukinya akunda kuzira kugwiza amanota kenshi imace nyinshi Tametong akina agace ka nyuma atari mu rukino kubwa makosa. Kosa rya gatatu Kamatonge. Thierry Sanya temeranya n'umuhagarikizi Shabani muri Tanzania. Tametong ubona ko akwagisigara isegonda rimwe. Amanota meza cyane ya Tametong. Siza amanota asigaye isegonda rimwe. Brian arako bamukoreye ikosa Brian. Ariko byigihamana nibaza ko ari control mbi y'abaki yatakaje umupira. Majoke out. Landry Ndikumana in. Hano rero Brian akari wa mukinyi Brian n'umukinyi ego akagira defense nziza ariko urabona ko bariko baramureka ku mwanya wa 3 point ariko urabona ko atariko aragerageza. Ego ya yihenze kuri pasi yahaye Chinka Garba. Oh la la yari pasi nziza ya Maglin ku muntu azi gushuta 3 point mugabo malheureusement ntiyashitse coach. Kubera ko ataragerageza kugitsinda nibaza aricyo gituma confiance kuri we yayigabanuye ko baramugize ko na changement baramusohoye. Ego nibaza uravye match kubitangura na 3 point atsinda pare ya mami. Ego gusa ubona ko afise iryo shaka asohotse ababaye ubona ko nawe nyene yidoga cyane ku kuntu arihenda ku mashwa amwe. Etienne Tametong oh la la tabaye kumvikana amenye Brian. Ego tabaye kumvikana amenye Bujeje Romis kwa Landry neza cyane Landry zako kwa Landry rero niko kuranka zino playoff kuko n'umukinyi mu match menshi yabaye mwiza ibishoboka byose. Brian Petit Perry akaba yagarutse. Petit Perry Chinka umukinyi ubona ko ariko aragira amanani y'akagaro kazi kenshi gose
ariko tariko raba deuxième chance. Etienne Tametongere akaba adashoboye Etienne Tametonga akoze ikosa rya kane bitamufasha bitanafasha na n'urunani bambe bidafasha urunani bambe bidafasha Dinamo. Clément Tyron in, Niemek Brian out. Landry Amanota ari 60 kuri 56. 60 kuri 57. Ego. Barashinze lance imwe ya mbere. Ego. Brian rero akaba yasohotse yinji yasubiriwe na Tyron Taps. Ni management ubona ko yakorewe n'umumenyereza inyuma yuko ubona ko yakoze amakosa menshi mu rukino ruheruka habonetsemo akantu ka fatigue kavuye ku kuntu yasa n'uwakoreshejwe umwanya Gilbert peut-être yaza kuba bari yari kuba ahari nawe ahari ujya muhungu yari yakinye iminota myinshi cyane benshi basiguye ko arico camuteye kuva mu rukino mu mpera z'urukino. Ndibaza ko ni ibiharuro nk'ubu ko ndibaza ko umumenyereza ashobora kuba yamubise kuri ico kintu kugira ngo ubona ko avuga ati niba ari minota ya nyuma ndashobora kuzana cuma nkagira iki kubera aze kuraba ingene ajera ijya mipira nduva yuko yashobora kuba ari ibiharuro kubera urabona nk'umukamatonga afite amakosa ane naho nyene ibiharuro vy'umumenyereza sindabizi ariko muri uno mwanya nawe ne byashoboka yari kumuruhurira akagaruka mukeneye muri match kubera niyakora ikosa rya gatanu yashobora kubavuruga afite amanota ane amakosa ane afite amakosa ane batagindutse ko niwe amaje gukora ikosa Yego defense iri organize nziza cyane ku ruhande rw'urunani mu ntango ko defense bariko baragira abakinyi ari defense ikomeye cyane gose hariya mu mpande zose. Yego umuhagarikazi akaba yari yihenze mugabo arahinduye avuga ati nyabuna ni Dinamo navuga. Etienne Tametonga kwa Clément Thierry Sanya akoze akazi gakomeye cyane Mea kwa Petit Peri ubona ko basubiye gutamporiza bafashe ingingo nyabaki umupira n'urunani Tyron ariwe yasohoye umupira. Yego ariko aragize defense nziza. Yego Thierry Sanya yaje yongereza ingufu muri defense y'urunani biboneka kandi bishemeye kabisa. Ariya kazi keza ka Clément aburagije Thierry Sanya ariko umupira ugiye kuba uw'inyungu z'urunani. Ni rero time out ya Dinamo. Uno mumenyereza biraza kuba ngombwa ko ajera iminota ya nyuma nyimba agomba kugira amahigwe coach yukuba azokina urukino rwa nyuma ngo muheshe intsinzi kubera hano objective ziragabuye urunani bo bariko bakina kubirangiza uno munsi nyene. Novuga ko urunani rufise rusamahigwe ko rufise indi chance yindi ariko novuga ko taramahigwe kubera finale goma ari finale. Dinamo 60 urunani 57. Ejo buke utamwiteguye biragoye. Novuga yuko urunani kuri bo nabone pressure zose bose ku ruhande bose barasemo pressure. Gutsinda match ni match atsinze urukino. Nuko azoba twari n'igikombe. Ego. Ku ruhande rwa Dinamo itsinze izo ariko kitwaye igikombe. Ariko uruhande rwa urunani itsinze bizoba bizo bitwaye igikombe. Ego. Bano bashaka gutegura urukino bataratsinda uno munsi ari Dinamo. Cyane. Bagize amahigo yo kugenda gukina urukino rwa nyuma kurondera igikombe ariko bafise iyo morale iri hejuru n'ubundi koko aribo batsinze match y'uno munsi. Bigenda gute muri no minota ya nyuma? Julien Shenyo, Inaki Penya, Joris na Gafyisi babafasha baje guhanurika abakinyi. Reka tubirabire mu kibuga. Ya. Nuko rero Mea
Thierry Sagna, Petit Perry, Landry, nande Meya we akaba ariwe agiye gusohora umupira. Mugetametonga Richard Chinka, Tyron Staff hamwe na Clement aribo bakinyi ba Dinamo bari mu kibuga. Petit Perry, Thierry Sagna, Chinka akaba mwatsa umupira neza. Chinka gira defense nziza. Nukiya defense nziza uravye nigano ariko ukina mu Rwanda. Ego. Ukinya ari mu bakinyi batoye baba best rebound. Bavuga ko barepera imipira myinshi cyane gose. Ana afise squeeze a basket. Ego. Imisogonda ni imisogonda yaheranye abakinyi ba Dinamo. Bita 24 secondes zabaguye. Ego. Zabafashe 3 minutes 46 secondes à basket jouer. minota 3. N'amasogonda 40. Akaba ari difference ikinyana cy'amanota 3. Ego. Petit Perry ni nguvu nyinshi, hereza neza cha Landry Ndikuriyo. Ndikumana. Tyron. Tametong. Oh la la. Clement yarakinye neza cyane ariko bikaba bitamukundiye. Petit Perry. Petit Perry. Bana ko byabita ko turavuga Paris. Bana umupira ingena ume. Neza cyane Bujeje Romis bigiye negalite. Inota rimwe. Urunani bagiye imbere inota rimwe. 61. Neza cyane Tyron Staff. Samaye muri defense. Bahuguruye wenyine abuze umuntu agira kuvertir. Bahuguruye pe. Basamaye. Abahagarikizi bariko baraganira. Out. Terma joke in. Abahagarikizi baganira umunyarwanda n'umutanzania. Ego. Ingingo yari yafashwe rero akaba ariyo bagumanye. Tyron. 2 minutes 15 secondes à jouer. Tyron. Oh la la. Yari wenyene. Tyron. Nyemeke. Bakamubwiye ati umupira wagiye kure cyane hejuru. Ni match tubona iza gukinwa gushika mu misogonda ya nyuma. Ariko rero twabaye ndibaza ko bose uba Tyron. Yo la la. Tyron yenze kuri batumvikanye kuri pasi yaraye Nyemeke. 27 secondes à jouer. Kondi baragize changement ku ruhande rwa Dinamo. Haje Cuma Toto. Sinzi ko ari changement nziza cyane gose. Ariko ndibaza iyo bakinana n'ubu Torore byari byiza cyane. Bazi umumenyereza ariko ko ari arakina nabi apara umupira ataye. Yari ko arakina nabi je ndibaza ko nishwaza umumenyereza ariko je
mu ruhande rwa Kandi- Ndabona kumenga ari kumugumizamu. kandi Tyron ni umwe mu bakinyi bametriza peri batanamukoreye amakosa. Ya. Reka turabe ujeje Romis neza cyane Nyemeke Clement 1 minute 10 secondes à jouer. Sikia munota umwe n'amasegonda. yego umunota ni munini cyane ryari twarabonye ko avuye mu amanota arenga 9. Patrick Maglin acceleration oya neza cyane babujije Côté Runani, Landry remise out, mais in. hano coach ibi byo mbona difference za kuba umukinyi Ya. N'amaherere mato. N'amaherere mato. Manako match yeruse habaye amaherere ya Tamoro basabye nabi. Bagira romisanje Dinamo nga yabagabe amasegonda 10 kandi amasegonda 10 nibo batsikiyemo amanota 5. Yego. Bibaza byose nyana ko y'umukinyi ariko umuntu asaba amatamoro yagira nabakagira amatamoro mabi. Yego. Yashaka kutashere 50 nga. secondes à jouer. reka tuya Patrick Maglin wapi Chinka Garba oh la la rabu ayo makosa ya Etienne Tametong byarangiye uko mu bisanzwe gukora amakosa aha avantage urunani ntaco biba 30 secondes à jouer. bifasha ino ekipe ya Dinamo ama 36 secondes à jouer. Numwe. bari 36. ego icyo tubona hagiye gukorwa amakosa menshi muri ino misegonda yanyu ya hana bagerageza kora Manako bakoze ikosa Maglin. ego hasigaye amasegonda 12 ni ya Dinamo Dinamo ariko Jesu arakubwira Eh. kira nurahera oya ni kesiyo y'ukujera ni kesiyo kushera kwa Eh. 12 base ranse zibiri ashobora kuzitsinda kwari inota rimwe babarusha bagasaba Tamoro sisi kumuguru nanusa Tamoro niya saba Tamoro biraza kubikindi isokera ngaha nibyo kureka baso 12 bani atwako ni kosa ry'ubwenge Maglin yakoze yakoze kosa ry'ubwenge katurabe ni Tamoro gushika igihe amasegonda asigaye 12 difference ni inota rimwe ni match iza guhera muri suspense ngiyo twabonye buheru kubwiye ni match bari bakaniyanye ego akarere gusa gato ariko kavamo panier ego uretse rero coach iyi match iheruka nayo nyene yabaye difference y'amanota 2 izi match twakunze kubona uwo vyahiriye byamuhiriye yatsinda ubona ko ari amanota ari hejuru ya 5-9 gutyo ariko ubona ko uko bigenda bije imbere ibiharuro bitera vyegerana cyane nguko abivuze muri studio turi kumwe na ikubwiye izi match zikina participation ni match ugenda ugataha ukiguma adversaire ubyanzizenga icyo ndakubwiye amakosa Dinamo yakoze la fois passée kuri match yo kwa Mungu uheze nishobora kuyasubira kubera yaragira kosora abwi ati ongel au match bibaza ko nivyo biriko biraba Dinamo bona byabashikiye hariya ni vyiza ko bashikana mu mukino rundi ibiharuro vyiza cyane turabona bagarukanye remplacement nka Chinka Garba ragase Clement karabona Chuma Toto hamwe urabona ko bahinduye kuri Majoki bazanye sanya ego ni kesi ya defense urabona ko batari bwarongera sefra bari bwakwiza amakosa umupira nwanani rero Dinamo niyagerageza igata umupira nga bizoba bigiye kuri avantage abayikosanya baki baguza ku kibazo cy'amashangement hariho abakinyi benshi bande abakinyi benshi Burunani harimo
harimo bariko meya ameze nk'usigarayo kandi baramaze gushiramo de Kong. Ego. Rero bariko baragenda Mariki bamaze kumushira hanze. Kumushira ko aramplace. Ariko meko bari umupira wari ukiri hanze bice vyo ko babihindura. Ego. Katurabe rero ukuntu Dinamo baza kujera ino misogonda. Ya. Nta muntu ase droit ya erreur. Ugira erreur kuri kote ya Dinamo niyagira erreur bibakuta shere kubera nubu biracyari inota rimwe gusa. Ego. Amasegonda 12 nkuko menga turiko turavyumva bariko barabivuga hariya hirya. Ikosa ryande rya Thierry Sanya kuri Cinkagarba. 10 secondes à jouer. Kabasiga amasegonda 10. Bariko baragerageza gukora amakosa ku buryo ino misogonda igisigaye ari myinshi baza kuronka lance. Reka turabe hano kuba ikibazo cy'ikosa babona ingana abakinnyi ariko baragwana kugira baronke umupira. Irindi Thierry Sanya 8 secondes à jouer. Amaze mukwiza amakosa agira tirera ansefra Garba iheze umupira usohokera hehe bivana n'urunani nimba bagisiganye tamoro bashobora gusaba tamoro bakagira romize nga mugabo possession zabari y'urunani possession zabari y'urunani atsinze intentionel niko sakisanzwe bagira rebound tange bagatsinda pare barasaba tamoro bagira romize ariko bica bivana ko ari urunani rufite tamoro ego bivana ko urunani rufite tamoro Cinka dashoboye kuyishiramwo Thierry Sanya vyishimiye cyane ariko nawe umukinyi ubona ko sinibaza ko ashobora kunanirwa lance zibiri sinibaza n'umukinyi aranga rero niho hari ikibazo ngaha hano hari ikibazo barakurikira rutarahera ngaha turataka oh la la victoire ya Dinamo ikosa mapapa manika koze ryo gutanga umupira nabi yasigama makeya ni Dinamo itsinze match ya gatandatu coach bigiye gukinirwa gishoboka ikosa ibaza yuko biraze na Dinamo niyo gwana ko iri nota imbere ari imwe match nakamaro ego na skoro bahana ego ibaza ko tariwe kamaro nuko na chuma ni victoire yande ni victoire ya Dinamo ego rero tibaza ko megasiya amasegonda ashako basabye tamoro ariko barasize ikibazo kibaye ni kibazo nyabaki